Mwaramutse neza nshuti bakundwa, nizera ko mumeze neza umwe wese aho aherereye, kandi ndabifurije kugira amahoro y'Imana. Uno musi ndashaka umuntu wese yagiriwe amahirwe yo kumviriza iyi podcast gushika ku mpera, akuremwo umugisha n'ijambo ryiwe. Ni Femi TV, turabahaye ikaze. Ukaba utarakora subscribe, yikore. Jewe ni Fred Le Phoenix. Tudatevye dusome muri Zaburi 84 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo: Uhoraho nyen'ingabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro, ubugingo bwanje buri n'umuvuro, mbere budendewe no kwifuza inyubakwa z'Uhoraho. Umutima wanje n'umubiri wanje bivugiriza impundu Imana nzima. Imana yacu ni nini, ni nzima, irakomeye, ibona vyose, izi vyose, nta kinanira. Yirekere ivyawe, witwararike ivy'ubwami bwayo no kugororoka nk'uko ijambo ryayo bidusaba. Uzotangarira ingene ari umuhinga n'umwubatsi mwiza azi kubaka ivyiza, kuko afise plan nziza zirengeye izawe kure cane. Rekura ivyawe washinze kw'inzara, wakira ivyiwe bikumara inzara n'inyota zose ufise. Rekura ivyo vyanse wagerageje igihe kirekire, wakira ivyiwe yaguteguriye kera utarabaho. Muri Zaburi nyene ya 84 umurongo wa 4 na 6a haravuga ngo: Hahigwa ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahigwa abafise mu mitima amarango aja i Siyoni. Iyo baciye mu mwonga witwa Marira, bawuhindura ahantu h'amariba. Amen. Nishobora kwitiranya ivyawe n'ivy'uwundi muntu n'umwe. N'umuremyi yakuremye, yakuremeye vyose vyiza ukwiye kubamwo nuko ukwiye kubaho. Vyapfiriye muri ivyo wewe ushaka kwiberamwo, bidahuye n'umugambi wayo. Ese twoshobora kwama turaho twumva ijwi ryayo buri gihe, tukamenya gukora no kuba mu vyigomba, ntitukabe mu bifatanya n'ababi? Iri ni isengesho ryanje, nawe urigira iryawe. Ku murongo wa 10 na 11 naho haravuga ngo: kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi. Nopfuma mpagarara ku gisapfu c'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakibi. Kuko Uhoraho Imana ari izuba, ari nkinzo. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Turaruhira mu bitari vyacu, turirukira ubusa mu bidutamisha vy'ubusa, mu kutamenya ivyo yaduteguriye. Imana idufashe cane. Twarazimiye, hari uwutwereka inzira, emera kuyibaza. Umvira iryo jwi rikubwira ko wazimiye, wemere ugaruke mu nzira nziza. Mwegere, ni inshuti nziza, azi kumvirizanya urukundo, imbabazi n'ubugwaneza. Ntazi kwirengagiza abamwambaza. Nta bubi bwawe canke bwanje bwomubuza kukugirira neza wemeye kuza aho ari, kuko abamurondera bose baramubona, kandi abamwambaza bose arabitaba. Ni Imana y'akandi karyo, namba warazimiye irakwereka inzira nziza. N'intambara tugwana buri gihe yo guhitamwo, nuguca imigozi yose kuboshe, ikaguha kwidegemvya mu vyo igomba uri muri yo. Uhoraho nyen'ingabo, hahigwa umuntu akwizigira. Niko iyi Zaburi ya 84 ihera ivuga. Ndabashimira mwebwe mwese muri kumwe natwe, kandi mukomeza gusangiza inshuti abagenzi banyu ubu butumwa. Yesu abibahera umugisha. Muriko murafasha abandi kwakira, kwizera, gukira no gukomera. Ntubifate nk'ibisanzwe, uri kanari nziza Imana iriko irakoresha mu gushikana ubutumwa bwayo kuri benshi bashoboka. Dusubire vuba. Yesu aguhezagire cane. Ndabakunda.